Reka ndabaramutse nanabahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu ya ICTV ni mboneshakure imwe rudende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye bivugwa muri politike, umutekano, ubutungane, hagati y'akazi na muntu, zivugwa mu kibano n'ibindi vyinshi vyagiye biratangazwa mu binyamakuru n'ibigarukwako ku mbuga ngurukana bumenyi. Muri ano makuru tugiye kubashikiriza amakuru yihuta ariko aravugwa cane, turaza kubabwira kuri zimwe mu nkuru zigezweho ziriko ziravurwa, ariko nanone mu ngingo nkuru tukaza kubabwira kuri zino zikurikira. Mu ntara ya Rumonge amaritiro harenga ibihumbi 2 y'igitoro co mu bwoko bw'amazutu yaheruka gufatwa ashawe Bujumbura avanywe mu Kagongo ni muri komine Rumonge, yasubijwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ishirahamwe Sojeas Atomo aho cari cibwe. Turaza kubaha idonido n'ukuntu ico gitoro cibwe n'ukuntu cashubijwe. Mu zindi nkuru ndibuze kubabwira mu gisagara ca Bujumbura ubukene bw'amazi meza buribonekeza mu bice bitandukanye vya zone Rubirizi ni muri komine Mutimbuzi. Turaza kubaha idonido no kwico kibazo c'ikena ry'amazi. Nayo mu ntara ya Makamba abantu 2 barakomerekejwe n'ingona mu Kidubugu ni ku mutumba wa Bukeye ni muri komine ya Nyanzarake. Umwe ikaba yaramukomerekeje ku munsi w'Imana uwundi kuri uyu wa mbere. Turaza kubabwira ivyiyo mvubu iriko iriha inkumbi. Murano makuru muraza n'ingona murantunga ntabwo ari imvubu, abantu 2 nibo bakomerekejwe n'ingona. Turaza kubaha idonido mu buryo bagido nido nyene tubabwire ukuntu iyo ngona yakomerekeje abo bantu. Hari inkuru iriko iravugwa cane aho i Bujumbura abanyagihugu bo mu makaritsiye ya Kinyinya ya mbere ni ya kabiri hamwe na Mushasha muri zone Gatumba ni muri komine Mutimbuzi baraye hanze kubera amazi ya Rusizi yisheshe mu mihana yabo ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Uko abo banyagihugu bariko barata izabo kubera ayo mazi ya Rusizi n'ibindi biriko biraba turaza kubibaha mw'idonido muri ano makuru. Hari nico basaba abategetsi bakanavuga ko abagerageje gusohora ivyo bashoboye ibindi bikoresho bisigara mu mazu bakaba basaba kugarukirwako. Turaza kubaha idonido kuri iyo nkuru. Mu ntara ya Rumonge bamwe mu barimyi b'umuceri muri zone Kirwena ni muri komine Rumonge baridoga ko imirima yabo yonwa n'inka. Turaza kubaha idonido nko ku mutumba wa Gashasha bakaba bavuga ko inka n'impene zituruka nk'uko humengo nta tegeko rihari rizibuza, bakaba basaba intwaro gufasha kugira itegeko ryo kororera mu mpongore muri ako karere ryubahirizwe. Mu nama yo kumuhingamo wo kuri uyu wa mbere mu Kirwena buramatari w'intara ya Rumonge avuga ko hari izindi ngingo zigiye gufatwa ziyongera ku bihano bihasanzwe mu ntumbero yo gutuza iyo ngendo. Leonard Niyonsaba asigura ko guca ihadabu ku gitungwa bitatumye iyo ngeso ihagarara. Mu yandi makuru mu mugambi wo kubandanya gufurira ibinogo mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura watangujwe n'umukuru w'igihugu mu mwaka uheze ngo ntiwahageze nk'uko bamwe mu banyagisagara bavyibaza. Bikaba bivugwa n'umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe amabarabara ARB Sylvestre Sanzerugeze akaba amenyesha ko aho ibikorwa bitabandanije vyavuye ku bikoresho vyaheze mu bubiko. Muri ivyo hakaba harimwo ikaburimbo. Umuyobozi mukuru wa ARB akaba avuga ko uburyo buza bwarabonetse kugira iyo kaburimbo isanzwe iva hanze icurwe ndetse ko iri mu nzira.
Mu zindi nkuru ziriko ziravugwa nk'uko nari nabikubwiye mu buryo bw'imfunyapfunyo, nari nakubwiye ko hari bamwe mu barimyi b'umuceri muri zone Kirwena muri komine Rumonge biridoga ko imirima yabo yononwa n'inka nko ku mutumba wa Gashasha, bakaba bavuga ko inka n'impene zituruka nk'uko umengo nta tegeko rihari rizibuza, bakaba basaba intwaro gufasha kugira itegeko ryo kororera mu mpongore muri ako karere ryubahirizwe. Mu nama yo ku muhingamo kuri uyu wa mbere mu Kirwena, buramatari w'intara ya Rumonge akaba avuga ko hari izindi ngingo zigiye gufatwa ziyongera ku bihano bihasanzwe kugira bashe abo bantu bakora ivyo bikorwa. Hari inkuru nakubwiye ko hari abantu babiri bakomerekejwe n'ingona ku Kidubugu, ni ku mutumba wa Bukeye uri muri komine Nyanzarake. Umwe ikaba yamukomerekeje ku munsi w'Imana, uwundi kuri uwu wa mbere. Abo bantu bari bagiye kuroba mu gitanga c'amazi, akaba yasutswe n'imyuzurira. Ayo mazi yasutswe n'imyuzurira y'ikiyaga Tanganyika. Abanyagihugu begereye ako gace bakaba bafise ubwoba ko iyo ngona itungurujwe ishobora kwiha inkumbi. Ujejwe amashamba akingiwe Imakamba akaba avuga ko ikibazo cayo bagishikirije ababakurira ku kirimba mu kurindira icokogwa, akabasaba abanyagihugu kutaza baregera agace iyo ngona irimwo. I Bujumbura ubukene bw'amazi meza buribonekeza mu bice bitandukanye vya zone Rubirizi ni muri komine Mutimbuzi. Uhashitse ubona abantu batandukanye bafise ibikoresho vyo kuvomeramwo amazi, bamwe bagenda n'amakinga abandi n'amaguru. Amwe mu mabombo nta nima rikoroka, aho abonetse aza ari make, ukahasanga imirongo y'abantu bayarindiriye. Abanyagihugu bakavuga ko bafata ingendo baja kuyarondera mu bindi bice vyegereye iyo zone. Bemeza ko bashika ku Muzinda mu ntara ya Bubanza kuko hashobora guhera iminsi 5 ataje. Urongoye zone Rubirizi yemeza ko ico kibazo kimaze imyaka myinshi. Jean Marie Nahishakiye amenyesha ko ku mutumba Benga hariho aho bokura amazi ariko ko atakira hakorerwa. Bose bakaba basaba igisata kijejwe gutanga amazi kuyabaronsa. Ntago abajejwe ico gisata baragira ico babivuzeko. Amaritiro arenga ibihumbi 2 y'igitoro co mu bwoko bwa mazutu yaheruka gufatwa ashowe i Bujumbura avanywe mu Kagongo ni muri komine Rumonge yasubijwe ku mugoroba kuri uyu wa kabiri. Ishirahamwe Sojeas Atomo aho cari cibwe. Uwari yafatanywe ico gitoro mu ntango za Ruhuma uyu mwaka yaciriwe gupfungwa imyaka 6 no gutanga adabu ry'amafaranga 5,000 y'amarundi mu rubanza rw'ikibiriraho. Umuhanuzi wa buramatari yajejwe iterambere ari kumwe n'uwurongoye sentare nkuru y'igihugu ya Rumonge, parike n'uwujejwe igipolisi mu ntara ya Rumonge nibo bagishikirije uwujejwe ibikorwa coordinateri de travaux muri iryo shirahamwe ririko rirasanura ibarabara ry'igihugu inomero 3 igice caryo ca Rumonge Gitaza. Mu ntwaro mu Rumonge biyemeza ko bakoranye n'inyabune z'ababandanya bacungera ko atagitoro cibwa abariko barasanura iryo barabara. Bakaba bamenyesha ko urugo rwose ruzofatirwamwo mwene ico gitoro ushikana imyaka 18 wese muri rwo azobibazwa.
Ivyo rero akaba ari bimwe mu bivugwa, ariko nanone mu gutangura nari nababwiye ko hari abanyagihugu bo mu makaritsiye ya Kinyinya ya mbere n'iya kabiri hamwe na Mushasha muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi baraye hanze kubera amazi ya Rusizi yisheshe mu mihana yabo. Ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere bakaba bavuga ko bagerageje gusohora ivyo bashoboye, ibindi bikoresho bisigara mu mazu. Bakaba basaba kugarukirwa ko, basaba kandi ko uruzi Rusizi rwokubakirwa kugira rwoye kwirara mu mihana yabo nk'uko bavyemerewe kuva mbere. Uwurongoye urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isibe yashitse mu Gatumba yasavye kuba barimukira mu makambi ya Mafubo na Kinyinya ya kabiri n'ahandi mu kurindira ko inkombe z'urwo ruzi ziduzwa vuba mu kubaka impome. Aniseti Nibaruta akaba yibukije ko amafaranga azokoreshwa ahari angana n'ibihumbi 350 vy'amadolari y'abanyamerika nk'uko yari yabimenyesheje mu ntango za ntwarante. Mu makuru yaragezweho yavugwaga cane akaba ari ivyo nokubwira, ariko bamwe mu barimyi b'umuceri muri zone Kirwena muri komine Rumonge baridogera imirima yabo yonwa n'inka. Ivyo nari nabigushikirije muri ano makuru aho ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere muri Kirwena buramatari w'intara ya Rumonge avuga ko hari izindi ngingo zigiye gufatwa. Reka tube turasozereye amakuru twari twabateguriye ngaha, ariko tuyasozerere kuri ino nkuru ivugwa muri meri ya Bujumbura. Inzu zirenga 20 ziramaze gusambuka, abanyagihugu bazibamwo bakaba barata izabo kubera ibihomoka no kunyika kw'isi muri karitsiye Gikungu Rirare ahegereye uruzi Ntahangwa. Bakaba bamenyesha ko nko muri serire y'indwi hari nk'agace kamwe usanga hamaze kwimuka nk'imiryango 10. N'ubu bariko baromoka bagenda, n'ubu hariko harabomagurika. Ikibabaje nuko babivuze hejuru, hanyuma abo mu ntwaro bamwe baraza kuraba baravuga ko bagira bafashe, ariko nta na kimwe bashitseko. N'umwe mu bahaba yagaragaje akababaro. Abo banyagihugu bakaba bavuze kuri uwa mbere ko umukuru w'igihugu yofata ikibazo cabo mu minwe. Bifuza ko bokwimurirwa ahandi bashobora kubaka bakanaronswa ibisakazo.